Ndakwiyumviye umutima urasimba ubu nirikwa ndaririmba indirimbo zo gucura intimba mbega ni kuki utavyumva canke uzovyemera ngese mumva narizi kuzombera umugore mwiza tuzobana gushika mu busaza none raba vyose bipfuye ubusa narizi kuzombera umugore mwiza tuzobana gushika mu busaza none raba vyose bipfuye ubusa naco nakoze ndakwitaho kugeza mboneka ko jewe ndi umusazi ubu navanye mu bagabo nirirwa mu birabo singaye nsa nk'umusazi babu simalize babu fizo sabi bof choose one. Well, no one. Kiriko dramatic. Drama. Pasayal. But did always, bro. Come on, bro. Yes. Kiriko Fizo. Zenobina feel bite. Zenobina feel bite. Feel bite. Trust beats. You already know. Trust beats. We done. Hello everybody, what's popping out today? I got body name X from them homeboys Kami the fan boy ni BITV ubugira kandi uri mushasha kuri BITV gira subscribe ugende kuri Instagram hose ni BITV, TikTok ni BITV, Facebook page nawe ni BITV, umutumire ni IZERE sijyambera aje ngari ari kumwe n'undi muririmbyi ari kubuyaje nka IZERE ku ndirimbo yiwe afise indirimbo shasha indirimbo yitwa Birambaza iri kuri YouTube channel yewe mugende muyirabe muongere muyirabe mu sharing abatarayibona nabo bayibone bandanye muduza umwana w'igihugu reka ndamuramutse nawe baramutse amatubandanye bro what's up yes up bro the fresh sabsanda gora mugije bro ndakubona bro looking good nakuona looking good thank you kabisa asalimia pesa watazamaji wa BITV wakunzi wa BITV ndabaramukije cyane ni IZERE YouTube ni IZERE official, Instagram IZERE official, Facebook IZERE official, everywhere IZERE official. So ndayobuza kuja kuri YouTube kwirikirana indirimbo yanje yitwa Birambaza, kuja kuri YouTube ukandika Birambaza by IZERE. Yes. Indirimbo ucibora, indirimbo ifise clip video nziza, ifise quality kuri audio, ibintu byose bimeze neza, indirimbo irimo vocals zirenze ku buryo ishobora gushikira akantu uje kubivuga ati wow, this is an amazing voice. Yes. Ni indirimbo ya IZERE ariko amanames today no muririmbyi reka banze ade kuri Birambaza. Let's go bro. Nawe azize jewe ndiko ndarira taziko imana yanje indi hafi ujya marira tegura ivyishimo irungu nagino ntirinyorohera inyibutsa vya bihe vy'izukindi hafi ariko ibindazi yuko bizohera je kuri iyo tibere mu bandanye bikwirikira aho gano gatoye gusa ukicumva muri ko indirimbo imeze neza mwese ijwi mabyumvise IZERE vraiment mugende mushigikire ndabisubiyemo kandi mbere yuko dutangura ikiganiro nyenzina mugende mushigikire ku mbuga zose cyane kuri YouTube tutibagiye n'ama digital platforms indirimbo iriko especially kuri Spotify, Apple Music, Boomplay, Amazon, so host ama platforms yose mugende mu TikTok mugende mukora ama videos hose yaje. Yep. IZERE Birambaza. Yes. Zavuye Birambaza so actually ni true story. Yes. True story, so niho Birambaza yavuye. Yes. True story, tugiye true story. Kenshi abaririmbyi barakora indirimbo ugasanga we hamujemo inspiration. Akaririmba indirimbo mugabo ugasanga siwe byashikiye. Ugasanga hari abana bari byarabashikiye mugabo wewe ntaco byamushikiyeko. Iske ni kuri wewe nyene cyangwa wibonye ku bandi bantu? So ni kuri jewe. Ni kuri jewe ni no vyambayeko jewe. Sana. Asante sana ishapo. Ni ibintu vyambayeko kuri jewe niho havuye Birambaza. Yes. Navuze Birambaza. Ganire nanje nkiyumva nace mu gatima ni ibintu ntibizashikira.
nawe nyina comment comment ya jora ibintu bya nimara ibintu doshikire sa umuntu aravuye ari anari ariko ndagomba tugende gatoye kuri story indirimbo kuva studio gushika location muri video byari bimeze gute kuri Izere. So vuga byari bimeze fresh. Nubwo indirimbo nayikoze hahera igihe kinini ndayifise ntaraja muri studio. I think like amazing hatanuko amazing kuva story baye kuva story baye gushika nje muri studio and then ndaja muri studio story naguciriye mo gato donc harabaye iyo story umukunzi bari mukundanya kugirira bijya muradika indirimbo amuraje donc wayanditse directement canke dialect like kwa usiku hivi kasema ndio kijana vrem muri studio vyari meze fresh nshimire Trust Beat no twatanganye project nubwo project yagira jandi ahantu hatandukanye ku buryo bwo gukora production ya bien ariko twatanganye na Trust Beat turayikora fresh byari bimeze bien sana kabisa. Yes, ni ku ruhande rwa audio abaririnzi ubu nuvuga yuko hari ibintu bijukiye byo gufata indirimbo igikorwa n'umuntu umwe usanga kiratembera kugira indirimbo igire izindi nguvu igire indi quality ndagomba kumenya mbega kubera ko umutacizera umuproducer umwe kandi gasanga umuproducer ari abaproducer usanga bazi gukora ibintu byose gasanga arazi making a beat mixing mastering mugabo ugasanga nuvuga ati jewe indirimbo itegezwe no guca kwa naka. So kuvuga indirimbo itegezwe guca kwa naka ego bariho babashoboye ivyo bintu byose ariko gikuru nuko umenya ati uno muntu arashoboye bino bintu ariko hari uwundi asumbiriza hajya ujyageze. So nico kintu umuntu aba ariko ararondera. Yes, arashobora kuba bishoboye akabaza gukora beats agakora mixing na mastering mugasanga hari uwundi arenza ko kuri bijya ujya wa mbere as that's why umuntu atora project akayitwara ahandi ni mumvo zo kugira umuntu aronke product imeze bien sana. Yes, congratulations ku ndirimbo yawe. Indirimbo imeze neza imaze nimba nihenze imisi 3 imisi 2 kuri YouTube. Video amasanamu ni meza cyane asharwat kuba direct bari nyuma y'ijya ndirimbo no kuri team yose. No kuri team yose I think je ndabona makuzi ikintu kizima makuzi ikintu gikomeye cyane mugabo amasanamu muri kuri araba urabona nyine uko ni ibintu byinshi na amasanamu menshi ndagomba kumenya Izere akigera muri location bakora mu directing I can't be there akambwira ati korukuno byari bimeze gute urabona hari hano mwagiye no mu mazi narabonye indirimbo yeze ariko racigwa mazi so kwanza before nije narifise story ya video before nije narifise story ya video ko nshaka ko video igenda me gusa bica birahinduka nyuma bashambye ati no bisaba dukore uko nabaze okay muri location jewe na acting as kujya bikenewe ko nkwiye kubiko ndabikora ambye ati kora uku niho havuye bijya mubona. Yes, hari bimwe byagoranye byangora nibindi nyene. Niki kintu uvuga ati je iki kintu carangoye cyane carangoye gukora ikintu cangoye gukora ni bijya byo mu mazi hajya mu mazi nabize ubwoba bw'ingona kwese hajya ngona amba hari kwitanganyika rero hari ku mugoroba so rero amabise ubwoba iraza kandi bagiye kuntereka mu mazi nyine mwitanganyika ubona avuga ati hapa sasa ikija mimi naenda na wimbo haujatoka pale sana baba ariko ico vyabyaye ni ikintu cida cyane. Ego Izere gukorana na kuva kuri audio gushika kuri video gukorana n'abantu bagiye bakoma ndavuga ba Kinpemere kuri Kinpe ndavuga Kindi director na muntu maze gukora kuri indirimbo za Sabi ndavuga John Lats international director gukora ku ndirimbo yawe bivuze ki kuri Izere? So it's a blessing
yes, it's a blessing because je kwanza kare ntabwo sinari nzi ko John azoshobora gukora kuri ya project ariko nagiye kumenya mu nyuma numva bama project ugira but wow big cyangwa vati ya video rezo bikaze yes cause nabo bamuhaye kubera ko bazi ko hari ikindi kintu kiri big afise ni bimwe nako ndakubwira je twarakoranye na Candy twarakoranye na Kensp but ubwo baravuga ati kino kintu tugihaye naraka cyashobora kuvamo ikindi kintu kiri big than yeah that's why the project usanga iri kwira cyane atandukanye indirimbo ikabira soti ifise masane cyane ndabisubiyemo genda ubara kuri YouTube channel ya IZERE official indirimbo yitwa Birambaza indirimbo iryoshye cyane nza kugusigira ubutumwa bwiza indirimbo imeze neza cyane ego ngarutse gato ku ndirimbo niyo yatuzanye ubwa mbere waje ngaha uri kumwe na Brugeman ku ndirimbo yanyu marimo ariko gukorana ntiwari waje nka wewe no musiri waje nka wewe nk'umu artist agitangura ati ku ndirimbo yiwe ya mbere novuga niyo tumaze kubona ya IZERE ku ndirimbo yiwe ya mbere gukora ibintu nka bijya audio video ibintu biremereye cyane ku baririmbyi n'ibintu bidakorwa n'abaririmbyi bose mbega IZERE ni bandi bari nyuma yiwe mbega IZERE yo bari kafashwa nabandi management yiwe ni gute babanya gute nimba yo bihari so IZERE ari muri team team ya IZERE's family team like we work as family yes dukorana nka family abagakora bari abagakora ibintu tumagira ngo harabanya muri video hari bakora entertainment n'ibindi bitandukanye so dukora as family yes utubwiye mukora as family ni team when did they find your talent hari gihe bavuga ati bure turagiye kugira ngo turagiye kugira team yo gufasha uyu muhungu hari ico gihe byagenze gute mwahuye gute nabo bantu bose so abantu kugira duhure kwanza for the first nari muri iteka iteka and then muri iteka niho habonetse n'abantu bashobora kubatera turashobora gusapotinga kunuko biragenda kuko ndaronka abantu dushobora gufashanya ibikorwa yes nizere urumuririmbyi aratanguye sivyo kenshi murambona iyo ngiye ahantu nkabona ari kaciringa n'abantu bakuru mu muziki abantu bakuru mu muziki ryari nabonye ifoto ari kumwe na Kent kumwe na Vanya Ice wari hagati yabo ico mbo nizera sabaririmbyi bose usanga bagitanguye mugabo ugasanga ko baciringa n'abandi baririmbyi bakuru canke abandi bantu bakuru muri industry IZERE aba ni experience umaze gukora kuri bajya abantu cyane connection fise n'abaririmbyi bakuru so experience bivaye n'ukuntu bamwe twagiye turahurira mu bikorwa kanaka bigatuma twubaka ubugenzi so that's why we're not chilling kandi bamwe twamenyanye before hariho connections bimwe ndagira naronka before bigatuma nyene no nka kajyo ko kubantu chillinga nabo kujya ubibona yes niko novuga ba Can't Speak twarawe muri BMA bigenzi birabandanya that's why wanna still now sometimes turi kumwe nukanaka yes tunaramutsane Linat tumutasha hari umuhungu ngayizere tizere Linat hari cyaravuga ku ndirimbo yawe Linat nta kintu aravuga ndavyibutse Linat ukubera uvuze BMA kijya gihe Linat she was like crazy yes aravuga ati no araza guhamahera abantu bose aravuga ati ubu rero wasuye indirimbo yiwe Linat is she supporting you cyane byahereye hajya kurujya bose no I think Germany was in Israel hajya maybe cause sishobora kumenya gahunda ziyo mesho usanga afise ibindi bintu ariko arakora
ugasanga ari occupé somehow rero mba sinoshika intege ubu ngo naraza potinga ibikino bikino umwanya uracariho ndibaza azoshigikira niyaronka umwanya ukwiye. Yes. Okay. Izere imbere yuko turangiza ikiganiro ndagomba ko tugira amakesi amwe ari tiktak tiktak tiktak. Yes. Be ready ariko before tugarukane kandi muri mode ya Birambaza. New promotion twaje bro. Sinarizi ko vyoshika nkarira kumva zo guhebwa n'umukunzi urukundo nigo ruriko runtera kurira. Niki catumye we undiza canke nuko ntarifise ibihinda sherera unsize mu gahinda ndakwiyumviye umutima urasimba ubu nirikwa ndaririmba indirimbo zo gucura intimba mbega ni kuki utavyumva canke uzovyemera ngese mumva narizi kuzombera umugore mwiza tuzobana gushika mu busaza none raba vyose bipfuye ubusa. Narizi kuzombera umugore mwiza tuzobana gushika mu busaza none raba vyose bipfuye ubusa. Naco nakoze ndakwitaho kugeza mboneka ko jewe ndi umusazi ubu navanye mu bagabo nirirwa mu birabo singaye nsa nk'umusazi. Babu simalize babu mugende mumira ku YouTube mugende ku YouTube. Aho yagejeje mugende aho kugeza ngaho mu rugo aho nagejeje abandanya niyo haryoshe dani yaho nagejeje niyo bacenda mu cyatsi. Okay, are you ready? I'm ready. Let's go. Kiri ku dramatic drama. D1 dramatic D1. Yes. Okay, reka tubanze tugaruka. Kiri ku dramatic ni drama. Yes. D1 dramatic D1. Fizo Sadbi. Both. Choose one. Well, no one. Yeah. Pasayal. But did always, bro. Come on, bro. Okay, Kiri ku double J. Double. Yes. Double J dramatic. Drama. Double J Sadbi. Yes. Kiri ku Fizo. Big Fizo. Mgeri ndikunda kumva ngomba kugufata kuri Sadbi na Big Fizo. Let's go. No one. Usachinsinda chinsinde chumvose achivuga Fizo Sadbi. Na chinsinda mugabona acho. Lolilo. Bidondo. Lolilo. Yes. Kigingi Mutima. Mutima. Fumi. Mutima. Gasore Mutima. Raul Kigingi. Raul Singers. I want to bonzi kwa for. That's why like that was ubu sizabana wazi javugo. Nabuzi. Kama ni Raul na undi na. Come on bro. Nabuzi. Sure. So juu ku bintu vya comedy yakana go. Okay. Ku bintu vya comedy je ngunda. Dan. Melanie Fernando. No one. Zenobina Feel Bite. Feel Bite. Trust Beats. You already know. Trust Beats. We done. Sezera kuzo best. Akajambo kuzo best. Akuzo muziki w'Uburundi n'abakunzi ba IZERE. So abakunzi ba BITV merci beaucoup kuri support kandi mubandanya mushigikira ntimucike intege. Indirimbo kuri YouTube ni Birambaza by IZERE curonga indirimbo nziza yanditse fresh ifite amasanamu meza yarembye n'umuhungu mwiza. Bro, I see you.
Merci beaucoup madame rero musupporting. Bakuza BTV our hosting nkuko bisanzwe ni extra muri fan bo masha the place na bombo kila yeye nari kumwe na IZERE ndabibutsa ko afite indirimbo shasha mugende mu rabe mu streaming ahantu hose mu bande mu sharing umutarayibona ayibone n'ikiganiro mu gisharing abatarakibona bumve IZERE who is IZERE IZERE ariko akora iki IZERE ninde ni IZERE yase kutubwiye yava tugiye ko afite team ariko n'umwana w'igihugu supporting nkuko ma supporting the dramatic nkuko ma supporting the double J nkuko ma supporting the D1 nkuko ma supporting the B face nkuko ma supporting the wundi muri wese tuzi na IZERE make everybody know IZERE tutume umuntu wese amenya IZERE kugira ngo nawe yene afite impano irengeye n'abajya abandi bose munsi. Inshallah, we have to support here. Ndabutse reko muri BTV dufise Bear production, photography, videography, umuntu afise imanza agomba amasana mu masaneza ushobora kuturondera tukamukorera ibintu bisa neza. So turabakunda cyane. Bye bye, ciao.